iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigizweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike. Ndagoye kaze rero muri hano makuru bivanye naho dukurikirana uherereye hose, uwo dukurikirana uherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana baherereye mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abari hanze imbezi igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ni mu gihe kuwa mbere Munyonyo ari umunsi udasanzwe mu mateka y'u Burundi. Ni ifoto yamaze imyaka 11 imanitse mu mabiro yose mu Burundi no mu bibanza bihambaye vy'igihugu. Mu minsi mikuru y'igihugu iyo foto kenshi yabifiswe n'urwaruka rwa GRR canke se UGRB muri defile. Uyo nta wundi, iyo foto yamaze imyaka 11 imanitse mu mabiro yose mu gihugu atari Colonel Jean Baptiste Bagaza. Uyu yatembagaje ubutegetsi bwa Lieutenant General Michel Micombero kwigenekerezo ya mbere ukwezi kwa 11 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976. Uyu munsi imyaka 48 irarumanye ivyo bibaye. Intwaro ya Perezida Bagaza ikabifatwa ko ariyo ntwaro yateje imbere igihugu ku buryo vyinshi mu vy'Uburundi bugendera ko ari we yavyubatse mu myaka 11 gusa, ariko n'ivyamugoye biriho. Reka dutembere gato muri kahise. Ivyo byose reka tubitangure ku igenekerezo ya mbere Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976. Mu gicugu rero cy'ubwo munsi abasirikare batari bake barashwaye igisagara ca Bujumbura, barifatira ibibanza bihambaye bitari bike atarusoro rusohotse. Ikibuga c'indege ca Bujumbura, ibanki nkuru y'igihugu, iradiyo y'igihugu yitwa Ijwi rya Revolution canke Voix de la Revolution n'ibindi bibanza bikomeye. Iradiyo yuguriye mu gatondo yagumye ivuza imiziki itagira amajambo, musique classique be n'imiziki ya gisirikare. Abarundi baratekewe n'ubwoba bakibaza ibibaye ivyo ari vyo. Narirya hari haciye imyaka 4 gusa ibara riguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Uwa mbere Munyonyo wari umunsi w'akaruhuko. Perezida Micombero yari ku kirimba ataco yinona, yari ko yitegurira guhimbaza imyaka 10 yari amaze ku butegetsi, kuko yari kuhimbaza kugenekerezo ya 28 Munyonyo uwo mwaka nyene. Ariko Perezida Micombero yari afise amakuru ko hariho imigwi y'abasirikare itegura kumutembagaza. Umugwi yari yicura cane wari uw'abasirikare batava i Bururi bari barongowe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Major Thomas Ndabemeye. Amakuru atari make y'ico gihe avuga ko Perezida Micombero yoba yarasavye Colonel Bagaza yari icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare, icegera ca Thomas Ndabemeye, ko abasirikare boguma bagavye kugira babuze uwo mugambi wa General Ndabemeye. Colonel Bagaza na bagenzi we bo batahuye ko hageze nyabona ko banyarutse umugambi wabo, maze bagatanga General Ndabemeye nabo bari kumwe. Ico gitondo umukuru wa batayo y'abakomando bagwanira mu kirere ari nayo kambi yacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu Colonel Silvere Nzohabonayo niho yashika ku kirimba kwa Perezida Micombero. Colonel Nzohabonayo yari umwizige wakaba n'inshuti ya hafi y'umukuru w'igihugu. Colonel Nzohabonayo yamenyesheje Perezida Micombero ko abasirikare bajeje kumubogaza kandi ko bamumutumye ategerezwa kugenda mujanye. Aho Perezida Micombero ntiyagoranye, ahubwo yasavye ashimitse ko atamaraso yoseseka kubera we, aca abuza abamucungera kurasana n'abari bahejeje kumutembagaza. Ni gutyo Perezida Micombero yasohotse ikirimba atarusoro na rumwe ruvuze. Hafi y'ikirimba ingabo zirongowe na Colonel Bagaza zari zigavye kugira Perezida Micombero ananye zice zinjira kugwana. Amaze kwemera gusohoka atagoranye rero Perezida Micombero aciye ajanwa gupfungirwa mu ntara ya Ngozi. Umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Major Ndabemeye nawe nyene yarafashwe umunsi acaja gupfungirwa mu ibohero ry'Ibururi. Kugeza aho abarundi ntibari bazi ibiriko biraba, ubwoba bwagumye bwongerekana mu bantu. Ariko Perezida Micombero amaze gufatwa, mu iradiyo y'igihugu haza haracamwo ubutumwa bw'ihumure bwasaba abantu kuguma muhira. Amatelefone yari yaciwe, ntawahamagara umugenzi ngo amubaze ivyo ari vyo.
ni mu gihe isaha 12 z'umugoroba niho mu radio y'igihugu humvikana ijwi rikaze rya komanda Rora Ndabaneze ritangaza ko intwaro ya Lieutenant General Michel Micombero atembagajwe n'abasirikare bahurikiye mu nama nkuru ya Revolution Conseil Supreme Revolutionnaire. Abantu bariruhukije ariko baguma batazi watembagaje Micombero uwo ari we. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977 President Micombero yahavuye apfungurwa, arahabwa uruhusha rwo gusohoka igihugu ahungira i Mogadisho mu gihugu ca Somalia. Aho muri Somalia rero yahavuye atangura amashuri ya kaminuza, araronka n'impamyabushobozi. Inyuma yo kurangiza amashuri yiwe ya kaminuza, aho n'igihugu ca Nigeria coba canamutumye ko ngo aje kwigisha muri kaminuza yacu. Aho niho President Micombero yahavuye yitaba Imana, giturumbuka rero ku igenekerezo ya 16 kwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1983. Mu vyavuzwe havuzwe ko umutima wiwe wahagaze giturumbuka. Ikiziga cha President Micombero caratahukanywe gishingurwa mu itongo ryiwe mu Rutovu. Kapiteni Micombero yari yafashe ubutegetsi afise imyaka 26 gusa y'amavuka, abukurwa ko afise 36 imbere yo kwitaba Imana afise 43. Reka rero tuze kwigenekerezo y'icenda munyonyi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 976. Aha Colonel Bagaza ntiyashotse yemezwa nk'umukuru w'igihugu. Mu basirikare batembagaje President Micombero haravugwamwo abandi babiri bari bashashaye ikibanza cy'umukuru w'igihugu, aho harimwo Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana yari umushikiranganje muri leta ya nyuma ya President Micombero, be na Colonel Silver Nzohabonayo yararongoye batayo para. Colonel Bagaza na Lieutenant Colonel Nzambimana bari incabwenge ziza amashuri ya kaminuza mu Bubiligi. Umugambi wo gukura Micombero bivugwa ko bawumvikanye bakiri hanze. Bageze mu gihugu birinda kwerekana ko hari ico basangiye kugira iperereza rya Micombero ntirihave ribikeka. President Micombero ngo yaratinya rwose abasirikare bava imatana bafatanye nabo mu Rutovu ko bashobora kumutembagaza. Yagerageza kubagira abakeba, ngo ntiyamenya ko ubumwe bwabo bwari hagati y'Abagaza na Nzambimana. Bamaze kumutembagaza rero ikibazo cyabaye cyo gusangiza ubutegetsi izo ncabwenge zibiri. Batembagaje ubutegetsi Colonel Nzohabonayo nawe niwe yari amaze imyaka myinshi mu ipete ryo hejuru mu gisirikare. Uwo muntu rero abayubahwa ni nawe yari yafashe Micombero, kandi kuba ari we yagaba ikambi icungero umukuru w'igihugu akaba n'umwizigirwa wa President Micombero byagize uruhare rukomeye cyane mu itembagazwa ry'ubutegetsi. Inyuma y'iminsi 9 rero abasirikare bumvikana. Colonel Jean Baptiste Bagaza niwe yataye ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Colonel Bagaza yemereye bagenzi we ko bazosangira amabanga yo kurongora igihugu, we kaba inomero ya mbere gusa ariko bagasangira ingingo zifatwa. Ivyo byarashobotse mu minsi ya mbere y'ubutegetsi, ariko inyuma ubutegetsi bwose bwari mu minwe ya President Bagaza, kuko mu myaka 2 ya mbere Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana yaragenywe kuba umushikiranganje wa mbere kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1978. Mu nyuma ico kibanza kica kirafutwa. Nzambimana yarabaye umushikiranganje mu myaka 4 murantunge. Mu myaka mike yakurikiye mu nyuma arakugwa muri leta. Amaze kwemezwa rero nk'umukuru w'igihugu, President Bagaza yaciye asigura ivyatumye batembagaza intwaro ya General Micombero, harimwo kwihambira ko ubutegetsi bwose bw'igihugu umukuru w'igihugu arushe ataragishoboye kurongora igihugu, guhonyora ibwizwa shingiro, korona amatungo y'igihugu, igihugu kitagira umwidegemvyo, guhungabanya umugambwe upona, indiane z'amoko ziraye mu gihugu, ubunebwe n'ibindi. President Bagaza yashikiriye ubutegetsi nawe afise imyaka 30, araheza aboneka nk'umukozi udasanzwe afise inyota yo guteza imbere igihugu. Reka tugaruke rero kukuba President Bagaza yaravugwa cyane nk'umukozi adasanzwe. President Bagaza yarahinduye Burundi ku rugero rukomeye mu mwanya yabutwaye. Akamaro kiwe kabonetse cyane mu vy'ubutunzi. Niwe mukuru w'igihugu yubatse amahinguriro n'amashirahamwe nka yose ahambaye mu Burundi, harimo Kotebu Verundi, Kogereko, Sosumo, Minotel de Muramvya, Onafa, Setemu, Onama, Hotel Source du Nili, Hotel Novotel ndetse n'ibindi bitandukanye. Nako kandi yubatse ibitaro nka hose mu gihugu, amashuri yisumbe na mato mato yaraguye kaminuza y'u Burundi. Ni nawe kandi bivuga ko yubatse amabarabara makuru nka yose y'igihugu, amakambi ya gisirikare
yaraguye ikibuga c'indege ca Bujumbura, aratanguza amashirahamwe y'iterambere mu ntara, arateza imbere ibijanye no kwiyunguruza n'ibindi vyinshi cane. Perezida Bagaza yarateje imbere kandi igisata c'amategeko, aho ari we yazanye amategeko atari make agenga ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Abinyuma yiwe baragerageje guhinyanyura amategeko yasize, ariko igikorwa ciwe cabaye umushinge wa vyose. Muri ico gisata yaranafuse ibijanye n'ubugererwa vyari bibabaje abarundi batari bake, aranafuta ikori ry'umutwe. Perezida Bagaza yayitwararitse cyane kandi ibijanye no gukingira ibidukikije, arateza ibiti vyinshi cyane. Hari imisozi myinshi kugeza ubu yambaye ibiti vyatewe na Perezida Bagaza. Yaritwararitse kugwanya inkukura, acisha imikobeko ku mitumba yose y'igihugu. Yaritwararitse kandi ikibazo cyo guha amazi meza abarundi. Kugeza ubu Regideso nayo ikaba yemeza ko ikigendera ku mugambi wo gutanga amazi wakozwe na Perezida Bagaza mu mwaka w'1985. Ariko uwo mugambi wari wo gushika mu mwaka w'2005, abandi ntaco bakoze. None ingaruka ziriko ziraboneka mu gisagara ca Bujumbura. Ikindi kibazo Perezida Bagaza yitwararitse cari kijanye n'uburaro bwiza. Mu gisagara ca Bujumbura yarubakishije amazu y'abakozi bato bato. Hariho amazu menshi ari mu gisagara ca Bujumbura, nkarya ama etage yo mu Ngagara dukesha Perezida Bagaza. Mu gihugu hagati naho yatanguje ibigwati kugira vyorohe guteza imbere abanyagihugu bari hamwe. Perezida Bagaza yaritwararitse cyane kandi ikibazo c'umwimbu mu gihugu. Mu gihe ciwe abarundi bari bafise ibifungurwa bikwiye. Mu ntumbero rero yo gutegekanya akazoza, yarubatse ibigega vyo kubikamo umwimbu w'umusesekara. Henshi ku migwa mikuru y'intara barafise ibizu vyari vyarubatswe bigenewe kwakira imfungurwa. Mu gihugu cose kandi yari yarashizeho abagoronome bajejwe kwigisha abanyagihugu kurima kijambere. Ikindi kibazo cari kimuraje ishinga ni ugukwiza umuyaga nkuba mu gihugu, ku buryo ingomero nkuru nka zose dufise ari we yazubatse. Mu gihe ciwe Urundi ntibwigeze bugira ikibazo c'umuyaga nkuba muke. Buri gihe yarondera ingene awongereza, na cane cane kubera yaguma ashinga amahinguriro akenera umuyaga nkuba. Perezida Bagaza yaguma ahimiriza kandi abarundi kuziganya, aranashiraho ibigega vyo kuziganya no kuguranana. Muri iyo ntumbero kandi yarafashe ingingo yo kugabanya iminsi mikuru mu miryango, kubera abenshi ariho bononera amatungo. Yararwanije rwose ingeso y'akaboregwe no kwama mu bubari. Ivyo biri no mu vyo yanegura abategetsi bo muri Repubulika ya mbere. Perezida Bagaza si ivyo gusa, kuko yahimiriza rwose abavyeyi kwibaruka abo bashobora kurera, agasaba imiryango kugabanya ivyaro. Nawe kandi yatunganije irya mbere mu Burundi rusansuma y'abanyagihugu bose yabaye mu mwaka w'1979. Perezida Bagaza yaragerageje guteza imbere imico kama, aranashiraho ubushikiranganji buyijejwe. Ku ntwaro yiwe harabonetse imigwi ndangakaranga ikomeye cyane tucikugura n'uyu munsi. Perezida Bagaza kandi akaba ari nawe yatanguje televiziyo y'u Burundi mu mwaka w'1984. Bamwe bati nagahugu gato ariko gafise ijambo mu makungu. Mu bijanye n'imigenderanire n'ayandi makungu, Urundi bwari bwubashwe mu makungu mu gihe c'intwaro ya Perezida Bagaza. Urundi bwaragenderwa kenshi n'abandi bakuru b'ibihugu, bukanakira inama mpuzamakungu zikomeye. We nyene akanarongora amashirahamwe mpuzamakungu. Perezida Bagaza yari yaragwije cyane abagenzi b'u Burundi, akanagendera ibihugu vyabo. Inama mpuzamakungu ikomeye imaze kubera mu Burundi yabaye muri Kigali mu mwaka w'1984, aho Perezida w'Ubufaransa François Mitterrand n'abandi bakuru b'ibihugu batari bake bo muri Afurika bishikiye Bujumbura. Nta yindi nama yo ku rugero nk'uru rw'irigera isubira kubera mu Burundi. Haraciye imyaka 40. Mu makungu, Perezida Bagaza yarazwi nk'umukuru w'igihugu yihagararako, afata ijambo abandi bakumviriza, arwanira iteka ry'ibihugu vya Afurika, akanashigikira imihari irwanira ubwigenge bw'ibihugu vyayo. Aha harimwo ivyo muri Afrika y'Epfo, SWAPO muri Namibia, OLP muri Palestine, ZANU muri Zimbabwe ndetse n'ahandi. Naho bamwe rero mu babanyi batamukunda, Perezida Bagaza yaragumanye imigenderanire n'u Rwanda rwa Jenerali Havyarimana be na Zaire ya Marshal Mobutu, bagahurira cyane mu ishirahamwe CPGL. Ibindi bihugu bitwegereye bahurira mu ishirahamwe OBK, kandi aranarikomeza mu gihe yararirongoye. Yarakomeje kandi imigenderanire n'igihugu ca Tanzania ya Julius Nyerere, be no mu gihe ca Ali Hassan Mwinyi bakagenderanirana.
mu nyuma yarafashije rwose ikiroberi ca Yoweri Kaguta Museveni kugeza gifashe ubutegetsi mu Buganda kugenekerezo ya 26/0 umwaka w'1986. Perezida Bagaza yari umuhinga wo kugira abagenzi bo mu mpande zose. Aho hose rero hova imfashanyo iteza imbere Burundi ntiyahatangwa. Ku ruhande rw'ibihugu bita Bloc Occidental yarafashijwe cyane n'Ubufaransa, Ububirigi, Republique Fédérale d'Allemagne n'Ubutaliyano. Hari imigambi myinshi y'iterambere yafashwa n'ivyo bihugu. Ntaho kwibagira kandi imfashanyo z'Ubuyapani ku kibazo cyo kunguruza abantu. Amabisi ya Otraco yazananye na Perezida Bagaza mu gihe imbere y'abo Barundi biyunguruza mu makamyo bita ngeri. Ku ruhande rw'ibihugu bita Bloc de l'Est naho nyene Perezida Bagaza yararonka imfashanyo nyinshi ziva mu Burusiya, Ubushinwa, Korea y'Uburaruko, Romania, Czechoslovakia, Yugoslavia, Cuba ndetse n'ahandi. N'ibindi bihugu by'Abarabu ntivyasigaye inyuma mu kumufasha, aho twavuga nka Arabia Saoudite yubatse ibitaro Roi Khalid vy'Ibujumbura, Libya yubatse bibliothèque muri kaminuza y'u Burundi be na Centre Islamique y'Ibujumbura. Muri Afrika ijambo rya Perezida Bagaza ryubashwe, yafatwa nk'umwe mu bakuru b'ibihugu bihagararako kandi b'incabwenge. Impinduka mu ntwaro no muri politike. Mu vya politike Perezida Bagaza yarakomeje rwose umugambwe Rudendi Uprona. Mu mwaka w'1979 Perezida Bagaza yaratunganije ikoraniro kaminuza ry'umugambwe Uprona, yongera aratorwa kurongora uwo mugambwe. Mu bijanye n'intwaro yarongereje intara zigize igihugu ziva kuri 8 ziba 15. Kwigenekerezo ya 18 Munyonyo mwaka w'1981 Abarundi baritoreye ubwa mbere bwirizwa shingiro, ndetse n'umwaka wakurikiyeho w'1982 naho baritorera abashinga amateka. Akaba ari haciye imyaka 17 ata amatora y'abashinga amateka abayeho. Kwigenekerezo ya 31 ukwezi k'umunani umwaka w'1984 naho bwabaye ubwa mbere Abarundi bitorera umukuru w'igihugu. Perezida Bagaza niwe wenyine yari arekuriwe kwitoza, araheza yatsinda ku majwi 99.63 kw'ijana. Muri iyo myaka ivyo vyafatwa nk'intambwe zikomeye za demokarasi kubera bwari ubwa mbere abanyagihugu bahabwa ijambo kuva haje intwaro z'abasoda, ariko umwidegemvyo n'abanyagihugu waba ari muke cyane. Akaba avugwa nk'incabwenge kandi idasanzwe. Muti guti biragoye rwose gutahura ingene Perezida Bagaza yakoze ivyo bintu vyose mu myaka 10 gusa. Icambere cabimufashijemwo nuko yamenye gutora abahanuzi bakiri bato kandi b'incabwenge cyane. No mu bagize leta ntiyatinya kugena abakiri bato mu gihe azi neza ko babishoboye. Umunsi Perezida Bagaza ashingurwa mu mwaka w'2016 mukuru yashinze intahe ingene Bagaza bishiza kura abastanteri batize, aca ahera kuri uwo mukuru wenyene. Perezida Bagaza yarakuye mu mabanga abatama benshi bari bakomeye mu ntwaro z'imbere yiwe, ashira imbere urwaruka rwaba ruriko rurasohoka za kaminuza. Ni nkuko kandi yarungitse abasore n'inkumi benshi cyane mu makaminuza yo hanze, bajeje agaca batahana akabaha ubuzi. Abo bakoranye bose bakavuga ko Perezida Bagaza wenyene yari incabwenge yakunda guharira ivyumviro. Uri umuhanuzi ntiwaba worohewe kuko mwaraharira gushika ukamwereka ko umutsinze. Icya kabiri cyamufashije ngo nuko Perezida Bagaza yatanga akarorero mu bikorwa. Abamubonye bose baremeza ko yari umukozi ataruha, narirya yari akiri muto cyane. Ngo yarishikira ku kivi kuraba ko abakozi ba leta batamubesha muri raporo bamuha. Ni kenshi abastanedi hagati mu gihugu batonda idarapo bagasanga yamaze kubagira batazi uko yaje, ahandi akagendera amashuri giturumbuka, aho siyasanga abakoresha badatonda ku kazi yavaho abahinduye. Icya gatatu camufasha kandi nuko kira mwaka yakoresha inama rukokoma y'abakozi bakuru b'igihugu, we nyene akayirongora. Ico gihe abatwara ibisata bitandukanye vy'igihugu bamara iminsi baganira ibibazo bitandukanye biri mu mirimo yabo, bagahana ihangiro, bakanungurana ubwenge. Iruhande y'iryo huriro haratunganywa amanama menshi nkarishabwenge ku bakozi ba leta. Icya kane Perezida Bagaza yarakarira rwose abonona ubutunzi bwa leta, ntaho kwibagira uruhara rw'igendereza nk'uko tuza kubibona mu nyuma. Perezida Bagaza yaramenye vyinshi bibera mu gihugu, agakara cyane hageze guhana amakosa. Cya gatanu twamaze kukibona nuko Perezida Bagaza yarafise imigenderanire ikomeye n'ibihugu bitari bike byamufasha gushira mu ngiro ivy'imigambi yiwe. Mu gice gikurikira turaza kubageza ko aho nawe yagiye aragogwa cyane, ndetse kandi tuze no kubabwira
ivyagiye biramubako inyuma y'ubutegetsi bwiwe. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo utocikanwa n'adushikiriza usangize no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje baba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngama mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misose muriko murakora.